izina rya Yesu Kristo. Reka tudatebeje dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa byo kwakira bajya bene data babatirijwe uyu munsi. Ivyakozwe n'intumwa ibice bibiri, duhere ahanyene ku murongo wa mbere. Dusoma tugeze kuri 4, hanyuma turashishikara aha cya 19 turaza kuharaba. Reka tubanze dusoma ariko muhagumirize hamwe. Kuza kwa Mpwemu Yera. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka, ruguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemwo. Hababonekera imbeya zigabanije nk'ibirimi vy'umuriro, bibajako umwe. Bose buzuzwa Mpwemu Yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko Mpwemu Yera abahaye kuzivuga. 19 Vyakozwe n'intumwa 19 hari hajambo bavuga ngo mbega mwarahawe Mpwemu Yera igihe mwizera. Imana nidufashe cyane. Aya majambo tuyasomye kubera bajya babatirijwe. Kubatizwa no guhamba ingeso za kera, umuntu agahinduka musha akagira ishusho nk'uwamuremye. Aha dusomye iri jambo ry'Imana rivuga ko kuza kwa Mpwemu Yera. Babatirijwe mu mazi menshi. Hajya ntitubatiza kumwe, hari abakoresha umubatizo wa aspersion na immersion, amazi yo kumutwe n'ayandi yo kwibiza. Ariko aha Bibiliya hari uko ibitubwiye. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka, guhuhuta k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemwo. Bari ahantu hamwe bariko barasenga. Bari barindiriye iki gihinda, bari barindiriye uyu mubatirizo. Ata muntu numwe ashobora kubatiriza. Twebwe twabatirije mu mazi, ariko ntitwabatirije mu buryo bwa Mpwemu Yera. Umubatizo wa Mpwemu Yera, muvyumve neza, mutega amatwi, mwebwe mwabatirijwe, ni mwebwe muzowironderera. Kandi ahantu muzowuronderera, muzowonderera ku mavi. Haleluya! Musenga Imana kugira ngo muronke umubatirizo. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuta k'umuyaga mwinshi. Iyo umuyaga mwinshi uri kurarengana, iyo haza igihuhusi, ibitagira inkomezi vyose biravamwo. Muzorabe udupapuro, amasashe, n'abafisi ibiro bike. Hajya imiyaga irasumbana, none sivyo? Hajya imiyaga irasumbana. Ubundi yumvise umuyaga uvuze cyane, acarirukanga yumira ku mukaratusi, ataha ndahasigara. Iki gihuhuta rero cyazananye n'inkomezi kugira ngo ivy'intege nke bibanze bive muri bajya bariko barasenga. Ibinyantege nke bitagira inkomezi, vya bindi umenga nukujajura, vya bindi vyose muzi ko atakimazi, birabanza haza umuyaga urabihindira hariya kure. Kandi ijambo ry'Imana ryavuze ngo hababonekera imbeya zigabanije nk'ibirimi vy'umuriro, bibajako umwe. Ibimeze nk'umuriro biza guturira ibitagira ikimazi, bitabija kuri umwe wese akabona imeze nk'umuriro ba, uwundi ba, uwundi ba, uwundi ba, kuri umwe. Hariho abantu baronka agakiza kagakopororana. Oya, imeze nk'umuriro bizoze kuri umwe muri mwebwe muriko murasenga Imana. Hepfo havuze ngo bose batangura kuvuga indimi uko Mpwemu abahaye kuzivuga. Haleluya! Muzotangura kuvuga indimi uko Mpwemu abahaye kuzivuga. Mugabo ntimuzokwivugisha. Hari utavuga ati jewe nosigara ndi umwerekana jewe mvuge. Habi tumenyere naho novuga aba. Wewe uzorindire ibimeze nk'umuriro bizokuzeko. Abantu benshi atanga hariho ibagora abantu kugira ngo baronke uyu mubatirizo wa Mpwemu Yera. Ikigoye niki, kitugora niki kimwe. Ezekiel yavuze ngo umuntu agira umutima woroshe nk'inyama, akikuramwo agira umutima woroshe nk'inyama, yikuyemwo umutima ukomantaye nk'ibuye. Hajya benshi usanga bafite imitima ikomantaye bwabuye, tagira umutima wo kutezwa, wo kutitunganya.
bwa kugira ngo uronke umuhatirizo ugira umutima woroshe nk'inyama, ukareka ijambo ry'Imana rikakuganza, ukareka ijambo ry'Imana rikakwigisha. Mpwemu avuze ngo ihane, ukihana, uzosanga waronse umuhatirizo wa mpwemu yera. Kandi ijambo ry'Imana ritubwiye ngo mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera. Ubu mwarizeye, mwabatijwe, mugabo igisigaye murondere mpwemu yera. Mana nihabwe icyubahiro. Murondere mpwemu yera, kandi uwo mpwemu yera azobaha gushira ubwoba, azobaha gushinga intahe no kwemangira Yesu Kristo nk'umukiza wanyu. Mana nishimwe cyane. Urona na Petero yari ihakanye Yesu Kristo, aravuga ngo sindamuzi. Umugabo akuze, umugabo w'igipara, umugabo aritegereza ngene Yesu amerewe, ngene ariko arakubitwe, ngene amerewe nabi, aravuga ati sindamuzi. Ubundi mwigema aramuraba atariko umenya imvugo yawe irakuranga. Uraza umuntu akijijwe yari karavuga nahuruduka, azarafata frein bati uko biri kose mugabo wewe n'imvugo yawe irakuranga. Ararahira, arisiba ati sindamuzi. Petero ntiyari bwaronke mpwemu yera. Ngo Petero amaze kuronka mpwemu yera yarabagirije, aragiriza abantu ati gituma tuvuga nta wundi atuvugishije ni wa wundi mwica. Arayibagiriza, yarimwo ubushobozi bwa mpwemu yera, ntabwo bayarafise. Mpwemu yera rero aduha gushira amanga no gushira ubwoba, ugashingira intahe Yesu Kristo. Niri jambo ry'Imana aryumvise mwese. Yesu Kristo nabahezagire.